twebwe rero mwavuze by'abapasoni rero burya nta mugabo yanga umupasoni ari wavuze ati mbega iyo bakobwa n'umuhungu n'umusore n'inkumi ariko barahembana murabona ukuntu bagira ngo ndashaka njyewe ndashaka ngwe none kanyafuna urukundo n'akayana canke bagasomana. Abagabo bakwiriye gukurikirana ingo zabo bagabanye akaboregwe bavavanure no kurenga ibigo biteho abagore n'abana kandi bemere guhanurwa n'abapfasoni babo. Izo ni zimwe mu mpanuro urongoye zone cibitoke Eveline Nduwayezu yahaye abagabo mu kiyago yagiranye nabo gishimikiye mu gukomeza ingo kugira zibeho zitekanye. Hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 20 umwaka w'2025. Ewe RY'URWARUKA ntawe utokumviriza. Ico kiyago catangujwe n'urongoye zone cibitoke mu ntumbero yo kuyaga n'abagabo bubatse kugira bahanahane ikiyago ku bibazo bimwe bimwe bikunda kwibonekeza mu ngo zabo. Urongoye zone cibitoke Eveline Nduwayezu yatanze impanuro zitari zike ku bagabo. Muri ico kiyago kikaba cari catewe iteka na Irakoze Francine yaserukiye umugwi w'abakangura amahoro bo muri komine Rugombo. Uwo mugwi ukaba usanzwe wunganira intwaro mu kibano. Abagabo bashikirije byinshi bahura navyo, aho bashikirije ko kenshi abagore iyo baronse amafaranga ntibasubira kubaha abagabo babo, baca bigira abami mu rugo. Banatanze akarorero k'abagore baje kurondera ubuzima hanze y'igihugu, kenshi bagenda barungitswe n'abagabo babo, ariko kubera ko bagaruka bafise amafaranga baza batifuza gusubirana n'abagabo babo, baca batangura guhiga impamvu zidafashe kugira bavane. Ikindi nuko muri kino gihe c'ibintu byazimvye hariho abagore bahabwa rasiyo bakayigaya, bagasaba ko urongoye zone cibitoke ko yoyagisha abagore kugira baze barakira rasiyo uko yabonetse. Abo bagabo babandanya basaba nabo agateka kabo kuko mu rugo kenshi usanga abagabo bahohoterwa n'abagore babo ariko bagapfira ibanga. Abo bagabo bakengurutse cyane ku kiyago umukuru wa zone yabateguriye, bakaba babandanije bamusaba ko yozotegura ikindi kiyago kizohuza abagabo n'abapfasoni babo. Nubwo biruko mu nterano zatanzwe n'abagabo berekanye ko hari igihe kenshi abagore babafata nabi bibaturutseko. Mu kurangiza twobibutsa ko ico kiyago kibaye haheruka ikiyago c'abakenyezi, aho nabo nyene bashikirije amabi bakoregwa n'abagabo babo. Kuri uyu munsi naho abagabo bakaba bashikirije nabo amabi bakoregwa n'abagore babo. Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwaduteze yompi, twongera kubahamagarira mu bindi biganiro ijwi ry'ugwaruka tuba twabatorukanirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Wavrep ijwi ry'ugwaruka FM.